twaravye dusanga mu vyigwa bimaze gukorwa gushika uno munsi amazi mu Burundi aronswa abanyagihugu ku bice 58. Dusanga ivy'isuku ry'ibanze bitangwa mu gihugu ku bice 28. Duca tuvugana tuti reka turabe ivyo twokora kugira ngo abarundi baronswe amazi meza bose atawuvuyemwo, baronswe naho bitunganiriza mu bijanye n'isuku ry'ibanze atanumwe akumiriwe. Duca tuvuga tuti reka twicare hamwe turabe ivyo twoshiraho vyo dufasha kugira ngo umwaka w'2027 ntuzoturenge tutarahashika, n'imiburiburi 2030 ntibizorenge hari umurundi atararoswa amazi meza, atarashobora kuba afise akazu kasugumwe kabereye kubatswe ku mategeko ya kijambere.